Bakunzi ba B Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu c'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu no mwaka turimo 2025 tutarandiriye abantu benshi bakumye badusaba amakuru ariko turaje kugira ngo tuyabahe mu buryo iramvu y'abantu benshi muriko muratubaza ingene situation zifashe muri Kamanyola ariko twagira tubabwire yuko abasirikare b'igihugu ca Kenya abasirikare b'igihugu c'u Buganda n'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda bose bari kugwana ku ruhande rwa M23 twagira tubabwire yuko batakarije ingabo nyinshi cyane mwaka gace ko muri Kamanyola ibi turaje tubigarukeko mu buryo bwiramvuye mu kino kiganiro cacu ndazi yuko abantu benshi bari mukirindiranye igishika murabizi simba ndumwe bari kumwe musango kugira ngo adufashe gutahura mu buryo bwimbitse ivyo tuba twabazaniye murano makuru ariko imbere ko ndamuhakaze na karibu reka manze shimire cyane wo dukurikirana udahengeshanya kugira ngo wamudukurikirana twereke urukundo rudasanzwe tubabwira yuko natwe tuhari ku bwanyu manukira muri commentaire ushiremo imitima nubwo ataco bufise kinini uvuga ku kiganiro tuba twabahaye nuko rero mpikaze umusanguzi wacu mwa kino kiganiro ndazi yuko turi kumwe muri studio twari twabwiye igituma twari kumwe muri studio mugabo no munsi turi kumwe muri studio bwana musanguzi kandi akaramutse ndaguhani ikaze mwa kino kiganiro cacu inyuma y'igihe kitari gito dukora a distance. Mahoro cyane bwana journaliste. Reka nanje ndakuramutse. Merci beaucoup. Nagushimiye no kwikaza umpaye. Asante. Muri kino kiganiro. Reka nce ndamutsa kandi n'abadukurikirana aho bari hose. Ego. Nkuko bivuze twari tumaze igihe tutakorera hamwe muri studio. Ariko twakora ibishoboka. Ego. Kugira ngo dutange ikiganiro. Ego. Niyo mpamvu rero n'ubu mpaye ikaze abadukurikirana kugira ngo baze kubana natwe muri kino kiganiro. Ego. Ikiganiro novuga ko abantu benshi biteze cyane ko hariko havugwa amajambo menshi muri Kamanyola. Ego. Ni nayo mpamvu bwana journaliste nipfuza ko atayindisije tuvugana ko turi buvugane kuri Kamanyola gusa kumbure umwanya wadukundira dutume tuza kuvuga ku yandi masije cyane gose nkuko abantu benshi babizi twama twebabwiye nuko Kamanyola iramaze iminsi imwe imigwano neze na neza mu gace kaho aho bita Katogota. Yes, muri Katogota hari hamaze iminsi hari ingwano idasanzwe aho abawazarendo bagavye ibitero ku birindiro vya M23 maze barayigarurira Katogota. Inyuma yaho gato aba M23 baca bongera barayisubiza. Mugabo bwana journaliste kwisubiza ikatogota nta migwano yahabaye twarabivuze ariko nivyo ngomba nsigurire abantu badukurikirana impamvu cyane gose atantambara yabaye twari twanabibabwiye mu kiganiro giheze yuko uko vyagenze. Yes. Aba M23 barabonye yuko bariko botsa uburo. Ego. Barabonye yuko ibyo bariko barakora atana kimwe kiriko kiravansa. Ego. Bamaze kwirukanwa muri Katogota baciye bafata bakora strategy basanzwe bakora yo kurondera renfort zirezire. Baciye no kuvuga zangabo twababwira z'Abaganda n'aba Kenya zari muri Goma nibo baciye biyegeranya bose baca baza guca muri Kamanyola. Bitwara bivuze ko baci baduga ari gitigirinya kinini cyane gose aho bamwe baciye baguma muri Kamanyola abandi baca babandanya muri Kaziba kugira ngo baduge hejuru. Aba rero bona journaliste bagumye muri Kamanyola abawazarendo babonye kino gitigiri baca bakora repli tactique nuko bano ba M23 ndavuga izi ngabo z'Ubuganda na Kenya hamwe n'u Rwanda zica zifatanya n'aba ba M23 baguma muri Kamanyola hamwe na Katogota. Ejo rero bona journaliste niho abawazarendo basubira kwatsa umuriro muri Katogota. Kabisa ejo harabaye intambara ikomeye muri Katogota. Twaraberetse yuko na General Makanaki yabaye touché
n'amaekran hamwe n'amasasu mugabo ntacu yabaye mwabonye aka video kiwe aho mbere aba wazalendo bashoboye gusubirana iyi Katogota ku munsi wejo uyu munsi rero bona journaliste ndaguma ndakubwire ko iyindi migwano ikomeye yasubiye kuba aha nyene muri Katogota uti imigwano byagenze gute aba izi ngabo z'Ubuganda na Kenya n'Abanyarwanda bo bari batanze promesse bavuga ko nka hamwe aba wazalendo bosubira kugaba igitero muri Kamanyola ngo baca bagenda babaherekeje gushika mu gisagara ca Uvira none ko vyagenze nico ngo ndabasigure bona journalist ngene vyagenze mu gatondo kare aba izi ngabo nizo zazinutse zigaba ibitero ku birindiro vy'aba wazalendo muri Katogota bona journalist abakenya n'Abaganda n'Abanyarwanda yes bagwanye ku makuru mfise nuko amabombe yakorokera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda amabombe yes yari intambara kandundura barasanye ku buryo Abaganda n'Abakenya bakunkumura amatwi hahandi bavuga ati none aba niba aba wazalendo twumva aha rero ngomba ndakubwira irindi banga rimwe bona journaliste hariho ibintu biriko birasirikira ku mbuga abantu bariko rafata nk'ibihuhwa mugabo nukuri kutagabanije inguvu zatumye aba Bakenya n'Abaganda wanashaka n'Abanyarwanda bagira resistance amakuru dufise nuko ngo hariho umuwazalendo umwe yashoboye reka ndabyite guhemuka nk'abayifardese aca yifatanya n'uyu muhari wa M23 uyu muwazalendo rero ngo niwe yagiye guha umuti izi ngabo zako zirapambanira ndavuga ingabo z'Abaganda n'Abakenya n'Abanyarwanda muri Kamanyola niwe yabashuhirije voilà niwe yabashigisha ubuyi bituma bagira resistance mugabo wumve ko barasanye ku buryo amabombe yakorokera ku butaka bw'u Rwanda n'amasasu yaziye nkozi nini ucabe kubona journaliste ibintu bitari byoroshe byari byakomeye rero imigwano yabaye myinshi kabisa cette fois-ci imigwano ikomeye yabereye muri Kamanyola bari barenze Katogota imigwano ikomeye ibera muri baje barabapusa yes babakubise barabasohora Katogota binjira Kamanyola centre niyo imigwano ikomeye uyu munsi yabereye rero bamaze kubona ko ibintu bitagiye koroha ndavuga abantu zino ngabo zakoze zigwana ku ruhande rwa M23 bitabaje renfort hacaza izindi ngabo zije ziva mu gihugu cy'u Rwanda kuko bari babonye yuko ibintu bitari ko biroroha niko rero guca bagwiza inguvu aba wazalendo baca bakora repli tactique basubira muri Katogota mugabo wumve ngo hagupfiriye umusirikare n'ubundi abapfuye cyane gusumba abandi n'Abaganda n'Abakenya kuko babo ntibari bwamenyere ingene aba wazalendo bagwana aba RDF bo basanzwe bazingina wazalendo bagwana ntabwo babihereza intambara y'uyu munsi ni yejo wanashaka bona journalist si ya ntambara y'amabombe wapi yari intambara yo kurasana babonana amaso kuyandi bingoje kuvuga ngo baronsa gahengwe abamuvento wo gutema bombe ku birometero 3-4 ivyo ntivyari binjiranyemwo macho kwa macho wasanga bari kwasana ku metero urumva ko rero amakuru mfise nuko Abaganda n'Abakenya bahatikiriye akandi rero kubwa amahirwe meza bagize ahanda bita amahirwe meza bagize nuko aba wazalendo bakoze repli aza kuba aribo basigarana ikibanza ahanda kurahiye twakora nka video na yandi ku rugero ruteye ubwoba abanyawazendo bagiye gukora operation chabiro babayeho bagize repli kubera ko basubira Katogota aba Banyarwanda baciye bazana renfort irenze abazendo baremeyegwa baca bakora repli basubira inyuma amakuru dufise ukaba ufise umugenzi ari mu gihugu cy'u Rwanda muri za Bugarama zanda havumubaza arakubwira ingene imodoka zagumye zirasomba ibiziga by'abasirikare b'u Rwanda Ubuganda n'Abakenya baguye ku rugamba bahapfiriye ku rugero runini cyane umuntu araho rero bona journaliste
we yayiciye umujya yavuze ngo ngiyi intambara ngo aba FRDC ngo abanye batoyitega baca baba barorerezi bo gucungera ingene intambara ikiragenda ngo n'abarundi ntibagiye kuri front n'abarundi bigume mu birindiro byabo gusa bareka abawazarendo barapimana n'izi ngabo. Amakuru y'abona journaliste dufise nuko aba bagande ngo basubiye kurizima ngo amajambo bavuze yuko ngo ndavuga abagande n'abakenya ngabo wazende nibasubira kubavyonga ngo bazoca barasa gushika muri Uvira babonye yuko bidakunda babonye yuko bidakunda kuko ngingene basanze abawazende bameze ngo bafashe nkaho menga ngo namanyamaso ngo nibiko unudukoko gusa abantu buntu ngo bava amaraso kubera ko ukuntu babarase bakabona baguma nabo bagumiza kumuriro. Aha rero na journaliste ibitangaza makuru byatanze inkuru uko byishakiye cyane gose ku buryo mbere n'abantu badukurikirana baguma batuza amahoro batwandikira utubwire ngo abawazende babashore gushika Uvira byagenze gute bari bakiri mu maduti. Voilà inkuru yimvaho nuko abawazarendo muri kano kanya baracari muri Katogota niho bayikontrola baracari muri Katogota no ntabwo bayikontrola 100% bakoze repris bava muri Kamanyola basunywa muri Katogota aba izingabo z'Ubuganda na Kenya n'Abanyarwanda babaherekeje babarasa rwo bakoze repris tactique mugabo ntibagiye kure bari muri Katogota. Mwumve yuko neje aho bukera imigwano ishobora gusubiramwo kubandanya kuko abawazarendo barahibarenga yuko badahemuka iyi Katogota na Kamanyola batabifise mu mino kabisa. Bwana Musanguzi reka ndagushimiye cyane kwa no makuru kabisa washobora kudutohoreza abantu benshi ndabizi yuko bariko baratubaza ngene vyifashe barashoboye kuronka umuco w'amakuru bari batwaje. Bwana Musanguzi reka ngireko ndakwikibanura ndibaza yuko twongera guhurira mu kindi kiganiro. Ego cyane bwana journaliste amakuru ni menshi urabona keje tutakoze n'uyu munsi ntibyakunze reka cyo turaba tubashikiriza izindi nkuru iriko iratera ubwo abantu yanditswe n'ikinyamakuru BBC nimba nihenze aho bavuze ko imigwano iri kirabira ku birometero 80 vya Uvira. Nkaca mbaza none imigwano iri ku birometero 80 vya Uvira Katogota iri ku birometero bingahe kwereka batigeze bavuga Katogota birometero cyane y'u Burundi. Ibyo ni ibintu ngomba gusaba dukurikirana bareke kuza barazatamura amakuru yo kubatera ubwo yo bayakura bagaca batuzanira ngo tubabwire karukuri. Katogota nishikana ibirometero 80 ni hafi cyane mugabo ni bariko barayivuga kwa ko bumvise ngo mu rundi ruhande ari ku birometero 80 bagize ubwoba bwiki nibagira ubwoba. Reka bwana journaliste nkuca tuyigarukako tubereke ingene abawazarenda ahubwo bakoze amateka bishe abatwigwaneho benshi mbere n'abareditabara kabisa. Iyo nkuru tuyibabikire mu kanya gato twaje kugira ngo tuyibahe idonido mu buryo bwiramve kandi ngajye kugira ngo ndababwire ati ndabike banuye mu kanya gato turaje kugira ngo tubahe aya makuru cyane cyane ari menshi ku mirongo y'urugamba. Bye bye.